Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kutwumviriza muri kano gatondo kuko umunsi w'Imana igenekerezo rya 23 Munyonyo 2025. Reka mwese nizere ko mwaramutse neza, ndabifurize kugira dimanche nziza, ndabifurize gukomeza kumererwa neza cyane. Ndabahaye ikaze mwese bariko muratwumviriza ndetse n'abakomeje kudukurikiranga kuri no munesha kuri ya channel yanyu, aho tugiye kurabira hamwe rero amakuru azindutse cyane ariko aravugwa. Amakuru nk'ibisanzwe aragaruka ko bikomeje kugenda biragaragara cyane cyane nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini, mu makungu ya kure. Amakuru yihuta cyane n'ubundi agaruka ko biko biravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Muri aya makuru rero uraza kunyemerera ndagaruke ku nkuru ziremere cyane ziriko ziravugwa guturuka nga muri kino gihugu c'u Burundi. Mu Burundi abagabo rero bahohoterwa nabo bashakanye barihurije mu muryango bivuriramo ibikomere nkuko biriko biragaragara canke nkuko biriko biratangazwa kugeza uno mwanya. Kandi hakomeje kugaragara ibibazo bimwe na bimwe cane cane nga muri kino gihugu c'u Burundi, ibibazo bikomeje gutera impungenge ndetse n'amakenga kububakanye, aho amatati yama yibonekeza. Ibikomeje kugenda biratuma rero benshi bakomeza kugenda bashimangira yuko mu Burundi akomeje kugaragara ibibazo biteye impungenge ndetse n'amakenga. Ndakubwira yuko kandi gushika uno mwanya nkuko amakuru akomeje kugenda aratugera bivuga, Ruzizi abantu babiri by'umwariko barapfuye kandi barazize byo ubwimukira hagati y'u Burundi na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nkuko byoma bigaragara canke nkuko byoma biboneka. Turagaruka no kuyari bakuru aremere cyane by'umwariko akomeje kugenda agaragara muri kino gihugu cacu c'u Burundi no mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yihuta cyane n'umundi agaruka kubiriko biratangazwa. Ikaze kuri mwebwe mutwumviriza muri nga mu gisagara cya Bujumbura, kuri mwebwe muri Gitega, kuri mwebwe muri Bururi, muri Mukayanza, by'umwariko abari mu bindi bisagara bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Mwese reka ndabifurize kugira ibihe byiza, ndabifurize kumererwa neza cyane. Nyamuneka arugambira senga hapyo ndanditse sabone kugira cubu wa mbere mwazajya baradukurikira bakatwumviriza mu makuru n'ibiganiro byacu. Reka turabira hamwe rero amakuru aremere cyane akomeje kugenda aravugwa cyane cyane agaruka kuri ibyo biriko biravugwa nga muri kino gihugu c'u Burundi. Iyi nkuru yongeye gutera agashavu n'agahinda kenshi cyane cyane mu banyagihugu ndetse n'abubakanye nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi nkuko byoma bigaragara. Ni inkuru yongeye gutuma rero benshi bavuga yuko mu Burundi hama haragaragara icyo twakwita amatati menshi cyane, aho abagabo bahohotewe cyane, bahohoterwa nabo bubakanye, barihurije hamwe mu muryango bivuriramwo rero ibikomere. Mu Burundi nga nyene hari umuryango witwa Homes Etat Adresse. Abagabo rero bari mu gahinda, urahuza abagabo kandi bakorewe ihohoterwa nabo bubakanye kugira ngo rero nyene bifatikanye kwivura ibikomere ndetse no guharanira uburenganzira bwabo nkuko biboneka. Umuyobozi w'uyu muryango Boniface Nduwimana yaratangarije BBC gazo umuryango ko yawushinze kubera ko rero nawe nyene yakorewe ihohoterwa n'uwo bashakanye, kandi ko nyuma yaje gusanga hari abagabo benshi bahura rero n'iki kibazo kiremere cyane. Nduwimana yaragize ati icyegeranyo by'umwariko twarakoze muri komine ya Kayanza mu ntara ya Butanyerera, twaragikoze kuko rero nyine tubona neza ko amabi akorerwa abagabo nyine yabaye umurengera. Biratuma rero dukora n'amatohoza kugira ngo rero tumenye ko rero by'umwariko ibiyatera ndetse n'ibitera ano matati kububakanye. Kubera ko rero hari nyine benshi twarakiriye mu biro aho rero dukorera, dusanga harakorewe by'umwariko barakorewe amabi menshi cyane. Yaravuze ko kandi hohoterwa rikorerwa abagore ari naryo rero nyine rikorerwa abagabo, ariko rero imico y'ibihugu rero iratuma abagabo benshi bagira isoni zo rero kugaragaza ibyo biremere cyane banyuramwo, kuko rero bizwi ko amarira y'umugabo atemba ajya mu nda nkuko biboneka. Umuryango Homes Adresse watangaje ko rero nyine kuva mu 2021 umaze kwakira abagabo bashika ku 479 barahohotewe n'abagore canke abo bubakanye. Mu bibazo abenshi bafise nkuko bikomeje kugenda bigaragara nuko rero abagore babo bakoresheje nyine imitungo mu bidafitiye imiryango yabo akamaro ndetse n'ibindi bibazo bimwe na bimwe. Nduwimana yaratangarije BBC ko rero ikindi kibazo
abagabo benshi bafise ari uko rero umugore we yanga ko rero bakora imibonano mpuzabitsina kandi barashakanye byemewe n'amategeko nk'uko biboneka. Ati bamwe rero nyine barafashwe by'umwihariko barafashe amabanga yabubatse by'umwihariko bayagira ubucuruzo, ugasanga rero nyine no kugira ngo nyine bakore ayo mabanga umugore areba nyine ku muturanyi ngo arafise igitenge cyiza ngo najye kugira ngo nyine nkwemerere ko rero dukora ayo mabanga urasabwa kubanza rero kumunga nka kiriya cange nka biriya. Umuryango Homes de stress nkuko bigaragara usobanura ko rero ufise imanza 33 warajyanye mu nkiko z'abagabo bahohotewe nabo bashakanye nkuko byoma bigaragara cange nkuko byoma bitangazwa nkuko bigaragara. Nyuma yaho rero usabye abo bagore kwikosora ariko bakabyanga ngo nta yandi rero mahitamo keretse gutandukana byemewe n'amategeko nkuko byoma bigaragara cange nkuko bitangazwa. Kugeza uno mwanya benshi mu bakomeza kugenda baragaragara muri ibyo bikorwa baravuna yuko by'umwihariko ibintu bikomeza kugenda bironyuka nga muri kino gihugu c'u Burundi nkuko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ibi kandi birakomeza gutera impungenge ndetse n'amakenga ku rwego rwo hejuru mu gihe uruhande rwa leta ya Kongo nkuko bikomeza kugenda bigaragara nta kintu na kimwe by'umwihariko bari babasha kuba bogeraho nkuko amakuru atugeraho abivuga. Gushika uno mwanya leta y'u Burundi ntacyo yari yogera ikivuga rero nyene kubigendanye naka karengane nkuko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Ibi byose bikaba bikomeje gutera impungenge ndetse n'amakenga. Amakuru yihuta cyane adafite ivumbi kandi yamagaragaza ndetse akanerekana neza yuko ibintu byama biriko biragira impungenge ndetse n'amakenga mu gihe leta y'u Burundi yama yituriza ikabikomeje kurabera nyene abagabo bari ko barahohoterwa nkuko bigaragara cange nkuko biriko biratangazwa. Hanyuma rero reka ndagaruke kuri inkuru ikomeza kugenda ivuga yuko by'umwihariko hari bamwe baba baraguye by'umwihariko mu bikorwa bimwe na bimwe biteye impungenge n'amakenga bituruka ku buhunzi nkuko byoma bigaragara. Burundi kwigerekerezo rya 20 Munyonyo 2025 inzira yo mu Kinywabi hagati y'u Burundi na Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo irabandanye kwiha inkumbi. Abantu babiri bavuye i Bujumbura baratowe rero bapfuye kuri wa gatatu nkuko bigaragara ndetse kwari kwa 19 Munyonyo 2025 mu ruzi Ruzizi ku rubibe hagati y'ibyo bihugu bibiri. Iryo bara nyine ryiyongereye ku rundi rukurikirane rw'ayandi masanganya ahitana abantu bivuye ku kaga rero kabambukira angaho nyine bitumwe no kubuzwa nyine gutembera, umutekano mukeya cyane ndetse n'iyugagwa ry'ibice byinshi byo kumbibe bisanzwe rero bizwi. Kubwo amakuru rero ya mbere by'umwihariko ni umukenyezi umwe rero nyine w'umuryango umunyekongo n'umugabo w'umurundi yari amuherekeje kugira ngo rero amujabutse. Bo baba ariko nyine bagerageza gushika ikamanyora imbere yo kubandanya baja i Bukavu umugwa mukuru wa Sud Kivu. Ubu rero ugenzurwa na M23 umuhari w'abagwanyi b'abatutsi rero barasubiriye gufata ibigwanisho mu mpera za 2021 bagiriza kandi Kinshasa ko utubahirije ibyo rero yiyemeje bijyanye no kwinjiza abagwanyi b'uwo muhari nyine mu gisirikare. Ubu twebwe rero abanyekongo tubona ko umengo dufatwa nk'ibidandazwa mu guhanahanwa kumbibe. Niko rero nyine umwe mu banyekongo abi Bujumbura yigana ativuze umwidondoro wiwe kumvuza umutekano kugira uje rero i Bukavu cange igoma utegerezwa kuriha amadolari 50 kugira ngo uronke urupapuro rw'inzira muri ambasade ugaca rero urinda guca muri Tanzania no Rwanda. Biragoye cyane kuva rero hugawe ibarabara Uvira Bukavu kubera intambara iri hagati ya M23 n'igisirikare ca Kongo. Imbere yaho nyine twaracaga byoroshye tugaca ikavyumvira canga se ku Ruzizi kugira dushike i Bukavu cange igoma. Ababajwe cyane n'urupfu rero rwo mukenyezi w'umunyekongo akiri muto uwo yabibonye abandanya avuga ati
turabuze mushiki wacu kuko rero nyine ataciye mu nzira yemewe n'amategeko. Nsaba bene wacu rero guca mu nzira zizwe, by'umwihariko nta cihuta kiruta rero ubuzima. Iryo barasi ubwa mbere kandi ribaye abatwagwa bama rero batwawe kuri ubwo rubibe nyine uruzi ruzizi kandi rukaba ruzwi ku mikoba rero nyine yarwo ikaze. Ariko kandi abanyagihugu baremeza ko bamwe mu bagenzi bicwa mu gihe bariko baragerageza nyine kujabuka baciye mu kinywabi. Hari n'ibivugwa ko rero hari ibitero bikorwa n'abantu bitwaje ibigwanisho baba rero nyine ku ruhande rw'u Burundi ndetse no ku ruhande rwa Kongo nkuko byoma bigaragara. Iri bara kandi rirakomeje gutera impungenge ndetse n'amakenga, aho bamwe babona yuko ari bara rikomeje kugwa. Tugaruke mu kanya.